Ni vyiza yuko tugenda turaterana intege mu rugendo turimo, urugendo rw'amahoro, kugira ngo dushike ku mahoro arama vy'ukuri tuzoba twaramirije. Muri iyi minsi 40 twisonzesheje, hari abantu bambaza bati none iminsi 40 iheze urugendo ruzoba rurangiye? Oya, ahubwo muri iyi minsi 40 turiko turondera impamba y'urugendo wampaye inka. Imana murazi yuko yishurira ku gihe, ikishura ku mwanya wayo, ikishura ibona ko bikwiye. Irashobora kutwishura muri iyi minsi 40 canke ikatwishura inyuma yayo. Ko vy'ukuri umuntu azoshobora guheza iyi minsi 40 akayiheza ari muri ya discipline ataciye hirya no hino, wananirwe na discipline mu rugendo, uwo muntu azoba ari umuhizi cane. Harya uri muri marato canke mwihiganwa ryo kwiruka, impamvu nyinshi woshira imbere canke ugasigura zotuma uhagarika. Abandi bafuruye nawe ugaca wiyicarira, ko iyo uramirije ukaramiriza ukarya umutima menyo ukazubona urashitse kuri arive, na wa mubabaro wose wagira uca wibagira. Munezero rero abantu bazoba bahereje iminsi 40 yo kwisonzesha, bisonzeshereje igihugu bazogira. Ngoma mvuga inyungu bazoba baronse. Ubwa mbere, umuntu azoba yakurikije discipline twababwiye, agashobora kumara ya minsi 40 yisonzesheje, sinkekeranya ko atazoba afise inyungu nini mu magara yiwe. Munda azoba afise amaserire mashasha, mu mutwe ibintu bizoba bipanze neza. Uwo muntu azoba amaze iminsi 40, muze murabe agafresher azoba afise ku mubiri. Afise ibiro 100, ndazi yuko azoba ageze mu biro nka 80. Ivyo navyo ni vyiza. Mu vy'amagara uzoba wungutse. Mu vy'impwemu navyo muri iyi minsi 40 uhasoma ijambo ry'Imana, ukaririmbura ko, ukiyeza uri imbere y'Imana, ugasenga. Naho tutoshoka turonka inyishu mw'iyo minsi 40, ico tuba twungutse coco mu vy'impwemu tuba twacungutse mbere kinini. Ubwa mbere tuba twimereye nk'ingamiya. Amasengesho y'iminsi 40 turiko turasenga, turirira igihugu, twambambira Imana, tuborogera Imana, tuba turiko turagira ama reserve. Ingamiya mubona igomba ifata urugendo rurerure rwo mu bugaragwa, iranywa amazi, ayo mazi gaciye abika, ayo mazi akaba yazogenda arayifasha muri kino kintu kidunduye. Ngo iciye mu bugaragwa yoyo ntinyotegwa, ibifise ama reserve. Voilà. Canke umeze nka za modokari zigenda mu bugaragwa, usanga zifise ama reservoir y'igitoro 2. Ikitegerezwa kuba ifise reservoir 2. Kubera ko iri mu bugaragwa, kubera haba hashushe cane, naho igitoro cohera muri reservoir imwe, ishobore kubandanya igenda igira kuri reservoir igira 2. Ishobora guhagarara. Azoba ahesheje iyo minsi 40 azoba ameze nk'ingamiya canke azoba ameze nk'iyi modokari. Voilà. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntiyigera ifata minenegwe imisi yacu yo kwisonzesha. Namwe umaze iminsi 40 uririra Imana, uborogera Imana kubw'igihugu, kugira ngo ikize igihugu cawe. No kuvuga ngo ubufise umushinge ukomeye cyane gusumvya ujya muntu yeriko arinezereza, aja mu birori, arya anywa, nawe uri kuribabaza. Iyo minsi 40 wewe uri kurasenga, usenga wibutsa Imana, uti Imana waravuze uti nimwisonzeshe turisonzesha, nimwiyeze turiyeza, none Mana tukiza igihugu cacu. Ivyo si wabivuze. Ntiwavuze ngo ni abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi, bagasenga, barondera mu nyonga hanje, bakava mu vyaha vyabo, ngo jewe uhoraho nzobumva ndi mwijuru ndababarire, ngo kandi ndabakirize n'igihugu. Uterega Mana twaricishije bugufi, none twishure. Voilà, iri jambo ryo dufasha riri muri Yesaya igice 43 ku murongo wa 26. Haravuga ngo nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindanishirizwe. Twese turiko tuributsa Imana,
dushingisha urubanza ku ijambo ryayo duti Mana siwe wavuze uko ngo niyo abantu bicisha bugufi ngo bakava mu vyaha vyabo ngo nzobakiriza igihugu. Dukiriza igihugu rero. Twavuze duti mu kurindira kw'Imana dukiriza igihugu, mbega tworindira tumeze nk'abandi nyene turi mu vyaha vyacu, ivyaha vyaratunaniye guheba? Oya, ahubwo tworindira twiyejeje. Urumva yuko isengesho ryawe ry'inyuma y'imisi 40 aba ari ukwibutsa Imana. Voilà. Murumva yuko atahubususana n'umwe yagutwenga wariko je yarantangaza ko kwiyimica agomba wariko asengera igihugu. Murumva rero yuko bidasa, kanatsinda ntibishoborwa n'abantu bose, bishoborwa n'abahizi. Aho hari mu vy'impwemu, mu vya politike naho tuje, mu vy'uburongozi tuje, mu vya patriotisme, mu vyo gukunda igihugu. Tugiye mu vyo gukunda igihugu, umuntu ashoboye kumara imisi 40 yarahagaritse inzoga, yarahagaritse inyama, yarahagaritse vya bindi vyose yakunda, voilà, yarahagaritse kugira umuduga, yarahagaritse, voilà, ivyo muravyumva namwe. Yarahagaritse vya bindi vyose akunda kugira ngo igihugu ciwe cogorore. Bwira umuntu mubariho yoba nganya gukunda igihugu n'uwo muntu, uwo ntabaho. Ngo rero uwo muntu azoba yihanganye kugendera ivyo vyose muri iyi misi 40, azoba afise urufatiro canke ini base, azoba afise umushinge ukwiye umufasha kubandanya urugendo, haba mu magara, haba mu vy'impwemu. Urukundo rw'igihugu ruzoba kwiyongeye, agira ati ubu rero ngomba mbandanye meze neza. Nivyo inyuma y'iyi misi 40 hari ivyo tuzohindura muri discipline, ariko urugamba rw'urugendo twatanguye rurabandanya. Si ngombwa ngo ivyo turimwo bikorwe n'abantu bose. Ibi tubikora hariho abadushinyaguriza, hariho abadutwenga, hariho abaduhema, ariko iki gikorwa cyo kwibabaza, cyo kwisonzesha, cyo kwiyima ivyo wagomba kubw'igihugu kugira ngo igihugu cawe gikire, ni gikorwa c'abantu b'abapatriote vy'ukuri, ni gikorwa c'abantu bakunda igihugu cabo. Nawe ndizera yuko atawotweruka ngo avuge ngo arakunda igihugu gusumvya umuntu yacitangiye canke umuntu yibabaje imisi 40 aca ku kabare agomba icupa mugabo ntarinywe. Voilà, saa sita gaca ahantu akumva agomba utwo kurya mugabo ntadufungure, akaza gufungura ku mugoroba kubera uko kwihebera igihugu. Ibi rero ni ibintu bishoborwa n'abantu bake, mugabo abo bake nibo twifuza yuko bakiza igihugu. Imana ntigomba benshi, ntigomba gukoresha abantu benshi, igomba gukoresha abantu bake beza. Ikibazo ni iki? Mbega wewe uri muri abo bake canke uri muri abo benshi? Mbega wewe wovuga yuko ukunda Burundi no kwibabaza n'akantu na gatoya kugira ngo basuhebe icupa kugira ngo igihugu gikire, kugira ngo basuhebe inyama kugira ngo igihugu gikire, bikakunanira no kwibabaza ngo ureke kugendera muri bisi kugira ngo igihugu cawe gikire? None awe wovuga yuko ukunda igihugu gute? Ubu turiko tuvuga duti igihugu cy'u Burundi kizokizwa na discipline y'abarundi. Abarundi bemeye kwicisha bugufi, bakemera kwiheba, bakemera kwibabaza kubw'ico gihugu. Ico nico kizokiza Burundi. Biradusaba rero ko tugenda turaterana intege mu rugendo, hari habarambirwa bakabivamwo, abandi bakaruha. Ni vyiza rero ko twogenda turaterana intege, uhagaze canke usamaye tukamubwira duti oya haguruka tubandanye urugendo wampaye inka. Urugendo kandi si urw'abanyamugambwe kanaka, urugendo n'urwo abarundi bose. Reka twumvirize umwe mu bari mu rugendo adutera intege z'ukuramiriza. Muraho neza barundikazi bene wacu. Jewe nshimye kubatera intege cyane mu bihe nk'ibi, mubona ko aba ari ibihe bitoroshe. Nagire jewe ndababwire abavukanyi bene wacu barundi ko ntimurambirwe mu bihe nk'ibi mubona ko bikomeye gute, kuko ibihe nk'ibi twagiye turabicamwo. Jewe ndi umwe mu bantu bagiye baca mu migwi yagwana muri iyo myaka iheze,
murazi ko aha mu Burundi haciyeho imigwi myinshi cane y'abantu bagwanye baharanira iteka, baharanira amahoro, baharanira ubwigenge n'umwidegemvyo. Nanje rero ndi mu baciye muri iyo migwi, sinshimye kwivuga izina kuko ntibikenewe, ariko rero nshimye kubatera intege. Nibuka ko igihe kimwe twashonje twamerewe nabi batubwira bati ibihe bibi bitegura vyiza, kandi ubonye uri mu bihe vyiza nushimira Imana, ariko kandi witegure yuko utoguma uri mu bihe vyiza, kuko hariho ibihe vy'imibabaro, haba hariho n'ibihe vy'iminezero biba biri imbere, kuko umubabaro ugutegura kuzoba neza mu munezero, kandi uri mu munezero ntiwibagire n'abababaye, kuko n'ibihe vyiza navyo birategurira ibihe bibi. Birashoboka rero, kandi ivyo bihe iyo nyigisho bagiye baraduha yagiye idufasha cane, nka jewe yagishika ku mutima, ari naco gituma vyatumye nshobora gusozera neza igihe co gusonza, ubu unye vyitwa yuko turi mu gihe co guhaga. None rero ni naco gituma nagomba kubatera intege, ntiturambirwe naho tubona ko muri ibi bihe abarundi benshi turababaye, kandi nivyo twese turababaye, nta numwe atabibona, ariko ntiturambirwe cane mu rugendo nkuru. Bisaba kwisonzesha no kwibabaza kugira ngo dushike ku vyo twaharaniye, ku vyo twagiye turarondera, ku vyo twagiye turagwanira. Nuko rimwe na rimwe twagiye turahura n'ibintu bitubabaza cane, tugasonza, tukabura ivyo kurya, tukagenda turarya ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe tukaza turahonja n'ivyatsi vyitwa ko bitaribwa kugira ngo turabe ko tworonka ubuzima. None rero muri ico gihe ni naco gituma aka kanya tubona ko twamaze gushika mu gihugu, turi mu gihugu, nivyo naho turi mu gihugu bisaba yuko ico gihugu tukibungabunga, tukibuka na bene wacu. Rero tugerageze tureke kuza turagira agahohotero canke ngo twibagire abene wacu, kuko turazi ko ivy'Imana yaduhaye vyari bidukwiye. Mu gihe rero vyari bidukwiye, vyasaba ko tubisabikanya. Uko kubisabikanya rero bisaba kugira umutima w'urukundo n'ubutwari. Naco gituma rero nagomba kubasaba bene wacu, cyane cyane nk'abantu twagiye turaca mu ntambara, twagiye turagwana, none ko hageze igihe tukagwana mugabo tugashika ku biganiro, arivyo vyatumye bituma ivyo biganiro dushobora gushika mu gihugu. None ico tuma tutabungabunga ico gihugu Imana yaduhaye, kandi ari naco twagwaniye. Hariho benshi cane bagiye barapfa muri urwo rugendo. None ico tuma tutabungabunga ico gihugu ni giki? Ko twagishitsemwo rero hari hageze aho tukibungabunga, tukakizigama, tukibuka na bene wacu, kandi tukibuka yuko iki gihugu twagishikanywemwo n'ibiganiro. Ni muri ivyo biganiro rero twasaba yuko zina murundi wese yotegereza kugira ico atereye kugira ngo ibiganiro bishoboke, kandi ingimba siyo yokora, ariko hokora ukuri, ubumwe n'ubutungane n'ukwibabaza. Uko kwibabaza rero mvuga si ukundi, nuko bisaba ko umuntu wese yokwivako akava kuri ico cose abona yuko comutera akanyamuneza, ariko akemera akibabaza, akisonzesha, gutyo kugira ngo ubwo bubabare bwiwe buzovemwo akanyamuneza gashobora gushikira zina murundi wese, hanyuma umunsi urizina tukazokwishima twishimiriza ko twese turi mu mahoro n'akanyamuneza, ata n'umwe arabara ibintu wundi. Murakoze. Nuko murumva yuko uyu muvukanyi umunyarugendo aduteye intege, katwibutsa nuko abarundi basubijwe hamwe n'ibiganiro. Ati n'ubu twokwibabaza, twokora ibishoboka vyose, hakabaho ibiganiro bisubira guhuza abarundi, bakavugana kuri iki na kiriya ku vyo batumvikanako, hanyuma amahoro agasasagara, tukagaruza umunezero Satani yatunyaze. Arangirije ku ijambo rikomeye ati tukanezerwa twese, tukabana mu mahoro. Ayo mahoro nyene niyo dukeneye. Ayo mahoro saya batwa, saya batutsi, saya bahutu, n'amahoro y'abarundi. Zaburi igice c'133 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa kabiri haravuga ngo: ewe kuntu ari vyiza kandi ari vy'igikundiro ko abavukana babana nyakubana, bimeze nk'amavuta ya elayo y'igiciro kinini yasutswe ku mutwe ashororokera mu bwanwa. Uku kubana nyakubana, uku kubana mu gihugu ca twese, tukacubaka twese tunezerewe, niryo hangiro twifuza gushika ko muri rugendo
rw'amahoro. Mu Bagalatiya igice ca 6 ku murongo w'9 Bibiliya iravuga iti twame dukora ivyiza ntiducobogore kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Bene data barundikazi ntiturambirwe muri urugendo rw'amahoro. Uru rugendo ruzodushikana ahantu heza nitutarambirwa. Uri kuranyumviriza ndifuza kubona ushinga intahe uvuga uti nari naravyumvise none ndavyiboneye n'amaso yanje. Aya mahoro uyu munezero uzubibone mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu Kristo. Imana yo mwijuru nibampezagirire, reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.